Bahaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri nobonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV imonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigeso kandi biba vyakura mu matohoza. Reka rero mbakengurukire mwese mbahe n'ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, amakuru ahambaye, amakuru kubihejeje kubera ngaha mu Okinama, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu avuga ko abantu bashika atanu bamaze gupfa nkuko amakuru abitomora, kandi duhawe n'amasoko yacu. N'amakuru rero ashushe cyane, n'amakuru y'agashavu, n'amakuru turaza kugarukaho cyane rwose tukabakoraniriza ku buryo bw'idonido tukaza kuyababarira yose uko yakabaye. Turaza no kunyarukira mu yindi mihingo itandukanye hose tubashikirize ibiriko birahavugwa. Reka manze ndabibutse mu vyonde sabone ndetse na partage kugira muze muba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri nobonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza kuri iyi mbonesha kuri yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Reka mbakengurukire kandi mbahe kaze mu makuru yacu yihuta, amakuru abagiri wavugwa ijya nino, n'amakuru tugiye guhera kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cyane tukaza kurabira hamwe kubiriko biravugwa kubijanye n'abanyagihugu bariko barapfa, ndetse tukaza no kurabira hamwe ibijanye n'abakenyezi bariko barahohoterwa ngaha mu Burundi. Byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido, kandi nimuze kujya kure y'imonesha kure yanyu ari no yacu ya Isange TV, imonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero dutangurire amakuru yacu ngaha mu Burundi, aho rero indwara itaramenyekana imaze guhitana abantu babiri i Makamba, abanyagihugu bari mu bwoba ntangere. Burunga kuwa munani mukakaru y'umwaka, indwara itaramenyekana iramaze guhitana abantu babiri muri komine Makamba, ubu iri mu ntara nshasha ya Burunga, umanuko bw'igihugu c'u Burundi. Abajejwe amagara y'abantu bariko bararondera icateye indwara, mu gihe ubwoba n'ubuhagarara bibandanya kwiyongera mu banyagihugu bo mu mitumba yegereye urubibe rw'igihugu kibanye ca Tanzania. Iyo ndwara itazwi irateye ubwoba abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye yo muri komine Makamba. Abantu babiri baramaze gupfa ku mitumba ya Murambi ndetse na Nyakazi mu ubukeye iri ku rubibe rw'igihugu kibanye ca Tanzania. Amakuru atangwa n'abajejwe amagara y'abantu ndetse n'abajejwe intwaro avuga ko bishoboka ko iyo ndwara yoba yaturutse mu gihugu kibanye ca Tanzania. Turatewe ubwoba, batubwira ko yaturutse muri Tanzania ariko ntituzi ivyo ari byo, niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo muri bukeye, ndetse biboneka ko afise agahinda kenshi. Abarwaye indwara baba bafise ibimenyetso bikaze: ubushuhe bwinshi, ububabare bwo mu nda, uburuhe bwinshi ndetse n'ingorane zo guhema. Ivyo bimenyetso rero bitamenyerewe byarateye ubwoba muri aka karere. Abanyagihugu bari mu bwoba bwinshi kuko ntibazi ko ubwoko bw'iyo ndwara, niko irindi soko twaganiriye rivuga. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu bagize nabo ico bashikirije kuri iyo ngorane, kandi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ndetse no kurwanya asida bwararongitse kuri uyu wa gatanu wa kane mu kakaro y'umwaka umugwi w'abaganga b'abahinga mu bijanye n'indwara z'ivyaduka. Igikorwa cabanje kuronderera ibimenyetso kugira ngo bapime baraba ko inkomoko y'iyo ndwara. Tuzopima turabe ko ari indwara y'icaduka
iterwa n'umugera canke yadukira biciye mu binyabuzima, niko umwe mu bakozi b'ubwo bushikiranganji bamenyesheje. Ingingo zihutirwa zikaba zafashwe. Abajejwe amagara y'abantu i Makamba bafashe ingingo zikomeye kugira ngo iyo ndwara ntibandanye irandagata. Kwirinda gukorana mu biganza canke gukoranako, gukaraba mu biganza kenshi n'amazi meza n'isabuni, kwirinda kwegerana n'abantu bagwaye iyo ndwara, gutanga amakuru ku bitaro canke ku nzego zijejwe amagara y'abantu igihe umuntu abonye ibimenyetso biteye amakenga. Turasaba kandi abanyagihugu kwitwararika ndetse no gufashanya muri ibi bihe bigoye. Kwiyubara ni ikintu gikomeye mu ntumbero yo kugabanya irandagata ry'iyi ndwara, niko uwurongoye akarere k'ubuvuzi Makamba yamenyesheje. Isuzuma ryiyongera ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu kibanye ca Tanzania, ubu isuzuma rirakomeye. Indongozi zisaba abanyagihugu kurondera amakuru ku ndongozi ndetse no kwirinda ibihuha. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko uzoshira ahabona ibyavuye mu bipimo kandi ngo ku buryo bwihuta kugira ngo abantu bamenye iyo ndwara iteye amakenga iri muri ako karere. Nubundi kandi amakuru yacu tukiyabandaniriza kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, reka tunyarukire mu ntara ya Mwaro. Muri Mwaro abarenga 140 barakorewe amabi afatiye ku gitsina mu mezi 6 aheze, amabi afatiye ku butunzi ndetse aza akwisonga. Kwa munani mu kakaro y'umwaka ihohoterwa rishingiye ku gitsina rirabandanya konona ingo z'abarundi mu gacerere kadasanzwe mu ntara ya Mwaro. Ubu yashizwe muri Gitega hakurikijwe itunganywa rishasha ry'igihugu. Haramaze kwibonekeza amabi arenga 140 mu mezi 6 gusa, cyane cyane amabi afataniye isano n'ubutunzi. Ni ikimenyetso cerekana amabi akorwa ku rwego rw'igihugu. Ubuyobozi bw'iterambere Ubuyobozi bw'iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Mwaro bwaratabaje. Hagati ya Nzero ndetse na Ruheshi w'umwaka abarenga 140 barakorewe amabi afatiye ku gitsina muri iyo ntara iri hagati mu Burundi. Amabi afatiye ku butunzi iyo aza akwisonga muri ibyo biharuro kuruta amabi afatiye ku nyifato, ihohoterwa ku mubiri n'irifatiye ku gitsina. Kubwa Melance Nkurunziza arongoye EDPD FS Mwaro, iryo hohoterwa rifatiye ku butunzi ngo rikomoka cane cane ku butumvikana hagati y'abubakanye ku bijanye n'itunganywa ry'ubutunzi mu miryango. Mu ngo zimwe usanga abakenyezi bakumirwa mu gihe hageze gufata ingingo zijanye n'ubutunzi canke bakankirwa kugira uruhara mu butunzi busubirijwe cane. Ni ubwoko bw'amabi akomeye ariko rimwe na rimwe afatwa nk'ibisanzwe mu kibano, niko atabaza. Amabi afatiye ku mubiri, afatiye ku nyifato canke afatiye ku gitsina nayo nyene aribonekeza ariko ntavugwa. Abayakorerwa akenshi baratinya ko bahamwa ndetse no gukumirwa n'ikibano canke bakiyobagiza inzego zishobora kubafasha kuko amashirahamwe yigenga ivyiyumviro bijanye n'iyo abantu baturuka kubura amakuru ku bijanye n'agateka k'abakorerwa ayo mabi ndetse no kubura ukuntu bicishwa mu bimenyesha amakuru bituma ayo mabi aguma yiyongera. Keretse imigenzo kudahana ni kimwe mu bituma ayo mabi aguma atsimbatara. Ibirego bimwe biraburizwamo rimwe na rimwe kubera ibiturire mu gisata c'ubutungane. Ivyo biraca rero intege abandi bakorerwa ayo mabi bikanatsimbataza ayo mabi, niko bivugwa n'umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga Imwaro. Indongozi zo muri iyo ntara zisaba abakorewe ayo mabi kuva mu gacerere bakitura inzego zihari n'igipolisi, amasentare ndetse ibigo bibumviriza n'amashirahamwe mpuzamakungu. Ibiharuro vyo ku rwego rw'igihugu biteye ubwoba.
ubwoba. Ibibera imwaro vyerekana ibibera mu gihugu biteye ubwoba. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi na cane cane ishirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko mu Burundi AFJB ndetse n'izindi mboneza mu kibano bariyamiriza ukuntu abajejwe intwaro babifata n'iminenewe kandi bikaguma bintumwe mu gihugu cose. Abakenyezi benshi baba mu bwoba kandi ntibashobora kugera ku butungane. Hakenewe ubucamanza bukora butarimwo ibiturire mu ntumbero yo kuvavanura n'ayo mabi, niko umwe mu bandongozi za AFJB yashikirije aho yavugana n'imboneshakure yacu ari nayo yanyu. Ubwayo mashirahamwe ayo mabi akorerwa ku rwego rw'igihugu mu zindi ntara atari imwaro. Amabi afatiye ku butunzi, ikumirwa hamwe ndetse no gukubitwa canke amabi afatiye ku nyifato birasinzikaza imiryango mu Burundi ndetse no mu burere bwose. Amashirahamwe n'abayagize basaba cane cane gukarihiriza ubwenge abacamanza, abapolisi ndetse n'abakorera mu kibano, gushiraho ibisata vyumviriza abakorewe ayo mabi muri buri komine, ihimiriza mu kwivuga mu kibano mu ntumbero yo gukura izo nzitizi, gufasha mu bijanye n'amategeko abakorewe ayo mabi. Intara ya Mwaro co kimwe n'ubundi burere bw'igihugu irakeneye icokorwa cihuta. Indongozi zo mu kibano zihuriza ku kuvuga ko hakenewe inyishu zitumbereye zitera intege kandi zidakumira. Keretse ivyo biharuro ni ubuzima bwononekara, imiryango iburabuzwa, ikibano cose kikagira ingorane. Harageze ko kurwanya amabi afatiye ku gitsina biba umwitwarariko ku gihugu cose, niko bivugwa n'umwe mu baharanira agateka k'abakenyezi ngaha imwaro twabashije kuganira. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza makuru y'aka kanya tubaye tuyasozereye ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubageza uko mwibuke gufyonda suivre, partager, s'abonner ndetse no kuri iyo ngengeri kugira muze mubona notification ziba zijanye n'amakuru tuba turiko tubashikiriza 5 kuri 5. Tukamashimire rero mu makuru yacu twari kumwe. Turaza gusubira mu makuru agezweko.